ngerageze ndabe ntadose kunkata amafaranga nk'ukwezi guheze mabuja n'akamara ubwo buri kiyiko arayagukata nga yaronse yarusha kwese ndumva mugari uri mabuja ndaje Mahoro mama none amahoro yampaye nayo ndabaramukije gusa ariko iyo yambo yawe ndayiki kume ngo mufise agashavu kenshi mama none naho ugira ishavu gute bahagera baza yuko hajya jeneze no ndakubona ngaha kubera iki amahoro uza wigira umuntu wigize ibintu vyatari ngaho wonye ngo wigira umuntu asenga hari ikosa nabakoreye ikosa nige nyine uzi ushaka kuduheranira umwaka wa mugacoza nganga amahoro musubiso wa murengana nukuri ndabizi Imana izobikora no kubizi umaze kubikora kwiki Imana izoyampa kandi nzoyampa wa mugore waje umaze kundambira ndabikubwiye komeza mwihangane ndabibasavye ni mwihangane wera mu kwambere twihanganye nzoyabaha no komeza mwihangane ndazi ko Imana ntavyo kwihangana ngaho nzoyabaha ntavyo kwihangana ngaho birimo nimugira agashavu gato basi ishavu bwawe turifise tuba twaragutaye hanze kubera uramaze no kuturuhisha mu mutwe mbabarira n'ukuri ndiko ndirukanga mbabazi ngaho izo mbabazi zisaba amawazanya amahera ngaho sawa basi ntuza wigira ngaho woye ariko komeza munyihangane umuza kudodora utumena amatwi ngaho wonye wigira ibintu vyatari nukuri mwabaye abantu beza angira kandi nukuri wumve yuko jewe nararushe bingeze ahantu mama nono nukuri komeza mwihangane ndazi yuko Imana asenga ndazi yuko twarihanganye twararusha game abantu batesha umwanya umuntu baza basama ku muntu imbabazi imisi yose mu mbabazi bibaza ko turi pamu turinde turi FVS shangura muri modu nibere mu vyanje ndiko nandikira abantu nkaba ngo fyo haje hari Chérie, Salut. Ça va? Ça va. Igihe neza. Nego. Sana. Karibu. Reka nduhuke aroshe nagize akazi kenshi. Veneye kutuboga ariko sinzi ko uyu munsi ndonka ubugari mana uyu munsi abana banje bararonka ubugari bakoze zino mbogaga mana ariko ndazi ko ushoboye byose usanga birakunze yo mana ndakwinginze mana baronka ubugari bakoze z'imboga barashonje bagiye ku ishuri badafunguye mana ndakwinginze ndazi ko ushoboye byose Chérie wiriwe neza. No kurigwa neza gute? Nujya mugore. Umugore wa. Unyene adupange. Ari inyuma mu kanetse. None ujya nyine. Hagize iki? Bazi binagize avenga akwinshurira arantuka arambwira amajambo amwe ntoshaka gusoma no mukango kiwanje. Bazi nashize isona agashinga isona imbere akadoga ari nga akansuzugura akadoga yicaya. Umugore agire kuduheranira umwaka wose. Acaza no kuntukira umugore. Sheje nibaza kujya umugore yakuroze yaguhaye imiti ko ntibishobora kumvikana. Sheri nagoma ndakubwire ko ndabirangiza ubunyene tekana. Je sinshobora kubyihanganira. Genda umubwire mwirukana. Ariko gamana bibuzo bimpindurira ryari gamana. Shano kuri turarushe n'abana banje. Wa mugo. Uri ngaha kugira iki? Habaye iki papa no? Akugira urinde ubona soko urupangu ni imvura. Waza ko ari amahoro. None je nagize. Urashobora kuba umperaniye umwaka wose. Ugaca wumva umugore we wanje ngo iyi ni toilette tubaye.
itwarete yakunaniye kunywa barambeshera papa none nukuri nana kimwe nagize jewe barambeshera papa none nana kimwe nagize ntusuye no kuvuga nukuri arambeshera ujya mugore wawe umviriza ndakubwiye ejo saa mowe nzogenda ku kazi manje kugusohora muca mufata nkuko nuko nana kimwe nagize babarira nukuri nana kimwe nagize urazi cari kuri jewe urya arambeshera papa none nukuri uribaza ko ndabahani mwaka wose noce nza kubabwira ugume wibiza kandi umbiriza navyo ndi murara muradukindira ko ngo muriko murasenga ngaho umva ndakubwira Barana nubwo muri ko murafata nkuko Imana ndazizobikora umwaka wose umeraniye ubona urishurwa ubona haronka urupangu rwiza nk'urugwe wanje barana nukuri yambeshije ntazinafushira umugore wawe nukuri itiro navyo nakoze navyo no kubaho utaronsa amahera yiwanje ndakubwiye ntacyo duhuza ntusubire sinkeneye no kukumva akore mutagira indero ngo muriko murasenga to Mana yanje nukuri ibintu birambishe kwingize Mana niwufukuruga kwanje niwufuka utakamba kwanje Mana yambese hatsakamihora uramwumva Mana naje ndagutsakamiye niwufuka usenga kwanje ivyo satani vyose yanyaze umuryango wanje bigaruke mw'izina rya Yesu Kristo Mana ndakwingize Mana ndazi ko ushoboye byose Mana ndazi ko utadashirwa Mana ndakwingize Mana Mana yanje John hava nceretse amahoro Moro cyane. karibu cyane Ego. Aho bariho kwa Madame Claver. muraziranye Ego. okay abanga inyuma Okay. ego Okay. Murakoze cyane. karibu Ego. Merci beaucoup. kadogo mutware ko wa mugore wahajya inyuma Yego. Ego. Genda mukwereke Okay. Aho ubona abantu bose baramuhevye. Ego. Abacengira ntagira nabi wabo. Sha birashoboka. Gusa jewe uyu munsi azanye no kumuraba. Na wamgo. reka beda vyegeranya atarashika Mana yanje ntahavura sora ntaraheza no gutekera Wamgo. Ugura nigire. Guteka shama ucananyirwa. Tarugatse kuvyegeranya Mana uyu muntu nawe ntiyihangana n'ikigongo agira kweri none muca njega Mana Mana yo Uracagana. Nukenyesha. Je bosi yamaze kugenda mbe urya amashitse kuki. Ita. Amahoro cyane muvyeyi. Meze neza? yego Tubagendeye? iminsi myinshi birashika nyene. Yaryo umuntu twagwa cyane. Ariko igihe c'Imana iyo kigeze ibintu bigenda neza. mbega umugabo wanje atashe mwaciye mumpeba mwese Biragoye. Dana twicare ndagusobanurire neza. yego mwana mpako gatebe genda turabivugana unywa amazi turabivugana yo iminsi myinshi yewe ngo badapfuye barabonana kwera Ego. mwari mwaraduhevye mwaciye muduta mwese nta n'umwe yasubiye no kutwibuka mbega yemwe bigenze gute Urumva muvyeyi biragoye urabona Ibiki ivy'ubuzima bigoye? n'ivy'ubuzima ukagize akazi kenshi tuja mu mahanga hiyo turapotera ariko nukuri narinje kukuraba hari ikintu nifuza ko tuvugana igiki gamuntu w'Imana nari mbanze imisi ndavyiyumvira ariko biranka mu nda ko ndavyigumizamwo vyarase nyene kuko muranatuzindukiye aho ubona hama rero bintera kwiyumvira ko noza mbere yuko nja ku kazi amazi nkaza nkakuraba tukaganira yego
jewe mbega yemwe hoho mwahibutse naharangiwe n'umuntu araho arahandangira hama ndaheza ndahamenya ariko rero niho twari twarimutse ahubwo ashangirana Imana yabikoze ntatuye gute kandi twari twarimutse nkuko nabikubwiye twarangiwe n'umuntu ariko rero nkuko ndabikubwiye mbere umutima wanje byaranse ko ndabyigumizamo ibiki umugabo wawe burya hari byinshi atakubwiye umugabo wawe twarakoranye ibintu byinshi twarakoranye akazi kenshi oya humura umugabo wawe hari akazi kenshi twakoranye mu mahanga twari kumwe aha mu gihugu twari kumwe dukorana byinshi novuga yuko twari abavandimwe mu kazi rero ariko navyo byari bimeze uko satani yaranteye ashaka kushiramo akantu ko kugira ngo se nkaho ndakwambura iby'umugabo wawe yasize byakwezi ariko rero Imana ikorera muri jewe mu mutima ndumva ariko byase ndavuga nti sinkwiye gutwara umugisha w'imfubyi n'abapfakazi kubw'ibyo rero guhera uyu munsi ngiye kukwereka amazu umugabo wawe yasize ndakwereke amazu Yesu we unyumve neza amazu ndakwereke amabizinesi yose yasize kugira ngo nawe ubuzima bwawe uyu munsi ivyo ivyo dufise rimwe twagurisha kugira ngo tumuvuze oya nico kinzanye uyu munsi nje kukubwira uko kuri utaruzi hari kundi kuri kunyegeje y'ivyo twagiye turagurisha tumuvuza muvyeyi tuza ariko bamahoro nje ndakubwiye ndabizi sindi hano nje kukubesha ariko nje hano kugira ngo ndakubwize ukuri kandi ndaguhumurize yego mbwira kandi ndagutege amatwi ndabona umugore araho tugire twihurire yigize akagarama Uganda agera no kunsuzugurira umugore turahura reka twihurire ahubwo abonye nihore acagiramo ntacyo nshoboye warenkoma ndakimwere kuko nta naho yonyitwarira ngaruke ku kindi numvise umutima usunikira kugira ico nkoze hari akantu nitwaje agakigabasha hari akantu nitwaje uraza kuraba neza ariko Imana irabaho kano kantu ndaguhaye uraza kuraba neza imiliyoni 15 jewe wowe nyine naravye nabi ubwo ntimwihenze nizere yuko hari ikintu ayo mafaranga azagufasha ariko ma rero kubw'ibyo rero kuko ufise akazi kenshi nta mwanya munini nza kuba ngaha genda urondere ico ukora ayo mafaranga agira ico agufasha sinzi iyo dufise hama tuzosubira guhura ndagutwara ndakwereka ivy'umugabo wawe vy'ukuri yasize ku bwawe Mana uri gitangaza no kuri zakuri ubwo ntimwihenze oya sinihenze ibyo uvuga ndabizi Mana uri gitangaza kwe Mana rero muvyeyi humura bamahoro Mana igihe cyose ndoba ushoboye kuza hano uza tuganire hari ico ushoboye gufasha ndagufashe ariko ubuzima bwawe guhera uyu munsi ngiye guhinduka Haleluya Mana uyu munsi uranteturiye kwerego murakoze cane ko mwihuta ntaco ego nizere ko muzogaruka kundaba reka ndagusezere rero ndagiye cane tuzosubira Mana Imana ibahezagire ego tuzosubira muvyeyi murakoze cane Imana mwiza ego nizere yuko ibinkoze hari ico vyaba birabafashije mu kurindira yuko nzobereka noneho vyose ivy'umugabo wanyu yasize murakoze cane ego sawa turi kumwe umunsi mwiza ariko Mana ugira neza Mana ubu ni jewe ariko Mana uri gitangaza
yo mana nagushimira gutega mana yo uri nezuruye mana yo uri nezuruye mana yo mama iki mama yo mana marira Imana yatwishuye duhe amafaranga yo Imana igihe neza Imana sinzokuvako amahoro neza amahoro cyane mbega umugabo we wapfuye ubu rero wa mugore asigaye ararana abagabo mu rugo rwanje ga yasaze na reka ngende rero twihurire je ndabica mbwire umunsi ariko mana ugira neza shareka ndamura bataranyitanga ashmana nari komeye mbega ugiye hewe yaba usubire mu nzu utora ibintu byawe mbisi muje ko turaba gute mwamunzaniye amaheri impare yo ntabona ujya muntu avuye kundaba ngaha mbega ujya wewe apfuye kugira iki ngaha mu ujya ni w'Imana yaciye ko kugira ngo inyishure amasengesho yanje Imana yaciye ko yanyishuye n'ukuri marira amahera raba basi urabe ko ntako ndakubesha hera wabibonye ngiye kuyarondera no kwimumbabarira gene murondere murabe mutunyarukanire haje natwereka ntitubatuba ubuzima busanye Imana yumvise gusenga raba munyarutse muce muturabira nyene ho turayakeneye turakeneye mu minsi mike ndayibasubiza nukuri byose bizogenda neza raba munyarutse nyene mugabo utahure ko ntitubatuba ikibazo gusa cyuko cy'umwanya muremure wahaciye mugabo munyarutse sisuye kukurondera Imana yumvise amasengesho yanje genda uyishimire hama uyishimire unzanira sawa